ariko basha ariko no cabaye mwijoro hari umuntu yararira muri twebwe yo barinde nawe uri kurabaza ijo ni mu soko yari Mia yari wewe Mia ntabwo ntabwo muzima yarana n'ibibaraba byonje birabaraba John ifite ibibazo cy'ubanje sinumva yuko mu mwanya wari wose umuguma mu ncunga muzima yarana n'ibibaraba byonje mu byihose nyene Mia imyaka yose tubanye twagenda tutazi ko afite ibikomere n'ibibazo byinshi gushika hagira reaction nk'iyi yose Mbonye ndabona ibibazo Mia yatubwiye ko afise nibaza ko atabikuye muri no rugo nanjye sinarinzi ko afise umwijima nk'ujya wose ariko nibaza ko ari Imana ishatse kumbwira Mana yanje waduhurije muri no rugo nk'imitima ine ariko muri kuno kubana kwacu ndabona ari ahantu kanaka ntazi hari umwijima ndagusabye duhumure amaso utwereka abantu hari umwijima utubwire nico gukora kugira ngo ibintu bihinduke ndazi ko ufise byinshi uzodukorera wadukoranije ufise impamvu ikomeye ndagusabye ukore kino kintu none nta bintu ngiriye ubona dibi wanse kujayo umushatsi ngawe inyuma yarangiye ugira ugeshaki cyane kandi navyo nyine ndagavyo bisa neza none ko ntariko ndibona tuzogura ikibasi kimwe kinini no kugira iyo kwafe nziza ndabibonye niyo yuwawe tukakuya tukawusanga kuri basi rero sukira basi ndabihevye ivy'amashini uko ndone canta vyikiri namaga bakafanya ngenda bugirire mama sino ndumva umengo ntibiri serie ko bisa neza ngenda shange darajwa ndabira muri telefone mbone itabona kuri ibyo bintu uri kuratwenga gabana ya uri kurangira ko biboneka
ibintu bamugiriye kamana yanje usanga yangiriye ibintu by'uburofa ntonasohoka no kwibaraba vugisha ukuri bazi ubona nogenda hanze atakugirira neza mwana usanga yashyize munsi Ciao. Waramutse neza. Yego. Shati. Baguma bakubwira neza. Iya. Wakabaye waruzunguka nawe. Zimunze n'abakiriya. Ndabona ni sawa. shushinga salo hata hanze urabe kutazoronka abakiriya urabona ko agize neza Yagerageje. gusangira bose ntiyobyemeye Ngo boss niyo babyemera. Tuzoterateranya tuyigire. Oya bizogenda neza byose. N'Imana ibikora. N'Imana ibikora. Ya, rero kino gitondo numvise menga haratuje. Nabyutse kare ngiye kwibrosa mbona aracyo ariko arakora amasuku namwe muriko muritanaho. Bo kino gitondo nifuje ko twoja mu by'iwacu dusenze. Stiven ndashaka kubaza Nta kibazo. bivanye nuko maze kubona canke usanzwe ufise gahunda zo kwamusenga mu gitondo canke n'ukubera watubonye Oya si kuvuga ati nuko nababonye muri gahunda zacu zo mu gatondo kenshi ndavyuka nkasenga rero ndababonye muri gaha mu gatondo ndavuga ati ko mutanzinduye mugenda ku mashuri ndabasabe tube twosengera hamwe hano abahungu bigira abakizwa tuba tubazi iyo babonye abakobwa barakizwa cyane kurusha akakiza kabazamo birenze Steve Oui. buri muntu wese ngaha muri gitondo afite porogaramu ziwe nyuma y'iyo porogaramu y'iwawe turayikorera mu cyumba natwe tujya muri porogaramu z'iwacu ushobora kutureka tukandura porogaramu tuba dufise None mi. Uvuze ngo dusenga. Uje gutera kuvuga amajambo nkayo yose. None gusenga n'ibindi hari icyo bitwara. mwene data Niya buno buzima tubayeho kuri ino si ni butoyi cyane rwose kandi kuba ndagusaba dusenge sinibaza yuko ari umutwaro uremereye cyane rwose ni ibintu bishobora kumara umwanya mutoyi bikaba birangiye nta yindi nyungu ndabifuza ni urukundo dufitiye cyane twumva watwunze kuri uko bumva twoja hamwe tugasenga nyuma yo gusengera hamwe no gusengera hamwe sinzi uburyo Bo ushaka icyo ndabasaba ni uko twosengera hamwe urabona turi muri ino nzu turi bane kandi imitima yacu iragutse buri umwe wese afise aho yavuye uri kumva ubishaka ko dusengera hamwe ya tugatangura kubikora ndabikora ariko mutabikunze reka ngende gusenga nkuko nawe arasenga hari aho ariko one day twabikundira umunsi umwe hari igihe uzosanga ukeneye Imana kuruta uko jewe waba unkeneye cyangwa uko waba ukeneye shati niba wagomba gusenga ariko wayishishe ariko ndabashimiye mukomeze kuganira urukundo hagati y'iwanyu Ego nta kibazo tugiye kubivugana nta ngorane. sawa Dusengere. ego ibiki tuvugana Ariko ngoma muzo hodisoni je. turabizi ko witwara uri kumwe na wa muhungu urumva wa muhungu mwene data uri kumwe na wa mwene bavuga gute mwene data uri kumwe na mwene data turabizi ko witwara turakuzi rero turakuzi None kubera ko mwahindutse akakanya. Twavuye yari dusengana. ariko sinarinde None gusengera n'icyo gice kibarakaza mukavuga nka majambo. ndarakaye yavuze ngo aradukunda none adukunda twese azotujana he Arega urukundo Imana ivuga. Si ubwo musha mwiyumvira ko umuntu agukunda cyane. ntuduhende turabimenyereye benshi bazi uko nyene ngo urumva ngo hari ivyo Imana yambwiye mw'ijoro ntumvise ko atubwiye ngo urumva ngo minsi yose mu gitondo ejo aje tubwira ngo hari ivyo Imana yambwiye turabimenyereye Akundi ariko cyo nizera. Niko Imana ishoboye gukora ibirengeye byasaba. Igihe kimwe ndazi ko tuzokwicara nkuko turi bane. Hari impamvu yatumye Imana iduhuza. ibyo baratubwiye twarabyumvise mpamvu Imana yaduhuje niboneka c'est bon byari byiza cyane ko twabujwe no kwiga numva ndaniriye je ndikigisha cyangwa ngo mwitegure ngende no ku ishuri mwana umunsi n'umutonda
turatonda canke tubanza gusenga none gusenga nivyo byagutwara umutima nkoko gusenga byarantwaye umutima ndabikunda ese yaba ubikunda nkoko ukuntu kumuvyumvira nkunda gusenga ariko mu mwanya wa nyawo bari ibintu bya buri cyangwa mwanya ushaka uzohora ugenda dimanche gusa uvuga hariya ibyo byo gusengera hamwe n'abandi atari utiyubaka wowe personnel ntacyo bimaze miya nubaka nde ko niyubaka je nubaka nde mwendazi abo mwubakana na mwene data mwejo shana njye baje ku ishuri Ijambo ry'Imana si ibyo batwigishije donc ntibiri muri Bibiliya twize ijambo ry'Imana ry'ingene ifi yamizeyona gusa dukore mu za braggage ntavyo menyereye Okay. umbwira ifi ishobora kumira umuntu ingene ingana abanza umbwira ingene yari kimwe nyene kivyibushe comme ça ziriya ni inkuru abantu bemvana si kandi iri muri Bibiliya okay basi tuki filime narayibonye filime iyo filime ngo ndamaze kuyiraba naco ni reka ijambo tuki ry'Imana twitse dimanche baje umva atubwiye twasomye ingene ifi yamizeyona yase kuja kuburira abantu binini hama acara turuka aragenda arabwira ngo bihane hama abantu kirege abantu bari baciye bugufi atasha arabwira abantu bose barihana mugabo yari yabwiye Imana ngo ati Imana yanje ngo hakuba barira bari abantu n'ibyaha byabo ngo upfa umunyica wibaze twite ingene abavuga butumwa rero bashobora kumva umenga ntibakunze ishengero bagiye kugira ubutumwa bwiza uribaze bakagenda bakababwira ibintu Imana ikabatuma ibintu bakanga kuja kubabwira kwanza ariko nawe wowe urumva ko reka nitabe ko arabera ko bakangaje yewe muri no ville ya Gitega agenda ngo batuma Imana ahubwo mbere yarafise rezo no oya none ibaze kuzubuka igisagara cyose ugenda uravugami arega Imana ikubwiye kiba gitandukanye n'icyo umuntu akubwiye ibaze je nkunda gutumye kubera nta mfise inguvu zo kugushiramo ivyo ndagutumye byo baye biteye ubwoba ariko ni wibaze ikintu Imana ikubwiye ikigushiramo n'inguvu ikagushiramo no kwemerwa kurugeza abantu uja kukibwira baca bacumva kandi uza kukivuga udafise n'ubwoba ndabinginze samedi tuzojane gusenga Miyareka miyanu kuri si blague nase ndi kuvuga njye byara blague oh nyine dimanche dufise examen kuco tubyago tuje muri église no sinabwiye dimanche navye samedi tuzojane mu masengesho dimanche ko tuzokora examen ariko basha ariko no cabaye mwijoro hari umuntu yararira muri twebwe yo barinde nawe uri kurabaza icyo ni umuseko yari Miya yari wewe Miya ahubwo ntabwe muzima yarana n'ibibaraba byanje birabaraba jewe nifite ibibazo cy'ubanje sinumva yuko mu mwanya wari wose muguma mu ncunga muzima yarana n'ibibaraba byanje mu byihuse nyene Miya imyaka yose tubanye twagenda tutazi ko afite ibikomere n'ibibazo byinshi gushika hagira reaction nk'iyi yose mbonye ndabona ibibazo Miya yatubwiye ko afise nibaza ko atabikuye muri no rugo nanjye sinari ko afise umwijima nk'ujya wose ariko nibaza ko ari Imana ishatse kumbwira
baririmbyi nta kintu kiryoshye nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse, Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.